asigaye ngo ni biki kugira ngo amafaranga kwishura ngo mpaka komeje kwiga ha imboga mbere ziva mu nkono Wige na Mr. Nzoba Twenga Wige Twenga Wige Twenga na Mr. Nzoba Nzoba kabetezi Twenga Wige Twenga Wige kuri TikTok guma ndabaha YouTube channel ndabamenamwo andika gusa Mr. Nzoba kabetezi Twenga Wige TikTok guma ndabaha YouTube channel ndabamenamwo andika gusa Mr. Nzoba kabetezi Twenga Wige ari ode kwena nchi mote oya shari moto ndani mito bitu bura uyibona ko kutugamino oya no kugabana hapa ntewe simpura no kuno musi ayatinda kare none ya kandi ngaha ngende kugatora kandi yo sawa ego sha Twenga Wige na Mr. Nzoba Twenga Wige Twenga Wige Twenga na Mr. Nzoba Nzoba kabetezi Twenga Wige Twenga Wige kuri TikTok guma ndabaha YouTube channel ndabamenamwo andika gusa Mr. Nzoba kabetezi Twenga Wige Davio. Wado. Boss. Sawa. Umengura nyabo. Nikanda mahera muhungu na arate ebana. Bantu ya mahera boss kweli. Ni bishasha kabisa. Sukari harimo mwakunye mukatata biracyoshe kabisa. Mutune n'imbura yabinyaje. Neki mbura binyaje n'ubona. Kabura kanga karagwanye ne mugamba mparagu ariko biracyoshe ntiyinjiye mu ndari mugasanga. Nakunyu kagiye kandi yaje karimo nama. Agapipiri kwe nta umunyu urimo kandi mugabo ntiyanga. Wewe uvuze nangahe? Biyo n'amajana 5 hanaho n'igihumbi. Bibiri ngazi ni nuduha. Oya byaravuyeho boss byari biri ngazi hari mu mwaka uhetse. Oya chef byazinze ko ino kwisoko. Kaza byanyagiye tubije. Oya mbe Chef ni mushore. Twasadupfa. Oya ntango ni meze neza biriyo ni mugure shambuye. Amazi tukarabere. Kure muce mu mpako. Yuko turya. mashani iriya nta mwanda amazi kweje ntayo kwiza. Ahora nyaro. Intego ziboneka. Niwe washe kuganza batantumpa. akira. Nego kwe. Nawe ndaguheshe. Nange ba. Ucho akuzi. Upana. Watana. Ndio na ujya muragoye nuko. Ara wari kutugwa ariko kutugurira. Reka mbani bantekerere ko no munsi je. Reka amaheri wanyu batunda reka gutekerera. Ijya muri kaso wawe agendera mu nayo bamugaza afunde basa ijya. Kenya samuzagima. Oduke. Nigishishwa uko ntuko. Boss wonko. Jo kwishe. Kinange boss yandungikanye ko yamya mahera. Ako samu nyene unyimena gukoje namakaye warare. Namakaye. Zoko cyandaguha none. Kuri masari yesitanga n'abagenzi wala nakubwiye nigishishwa kunta muri wanyu amafanga mufise nakuye ko muyaho nyako cyanza kiwanyu mbriza wanyu mucopo ari siriri asi twaza gusangira muhira mbaga nko tuyobe samwe no kuzimana agenda nimba tunyagiri hamwe nzagima munyime n'ukuri ni sari mugurire wewe ukazusha tumubazo murapfuye were kutugurira atugende bazi ngira nta kurisha munyimye agenda kwera nigishishwa jana agenda kwenye ziragimana zita n'ukuzimana n'ukuntu uri mwiza nakutugora bana ngo umutima wawe ni kusa nzagima kuri TikTok guma ndabaha YouTube channel ndabamenamwo andika gusa Mr. Nzoba kabetezi Twenga Wige Rero bagenda shitse manje usubire awa ugira umusi samwe ko mwanyimye none mama turatekerana Twenga Wige na Mr. Nzoba Twenga Wige Twenga Wige Twenga na Mr. Nzoba
YouTube channel turabamenamwo andika gusa Mr. Nzoba kabetezi Twenga Wige nayafaye kuri konti ego sawa turasubiye Biwe nibikikuza ushiki impuzu zaducafuriye be nibiki ngira haba iki mwana wanje Bema wazi ikintu kimwe kandi unyishuye amatwede yafise jewe ndi umwana wawe waranyibyayiye ndamaraso yawe cyane mwaranyitoraguriye mwibarabara mupfa kunderanya ati tupfe kukira kino cyane twitoreye mu muhanda babari bumbwire icyo kintu nakimenye ivyo mwana wanje ubivuze ubikuye kuki ku mutima koko cyane mbe nabanze no kubyiyumvira tekereza neza mwana wanje uri umwana we wanje sivyo uri umwana we wanje nagusigiwe na so wawe sivyo papa urabizi ko atakihari none ibindi uri kuravuga ngo bagutoraguye mubora kubera wakuze ubona utabona papa wawe Jesu kuvuga uko ma Sawa. kubera iki abandi banyeshuri twigana nika kuva muri peda ya mbere kugera muri peda ya kane bose babatekerera amafaranga yo kurira mu muhanda bavuye ku ishuri bakishima bajya muri kantine bakarya bakanezerwa mugabo jewe akaba atanu umunsi umwe bonekera na 500 kandi gitondo bacu ngo turabakire udufisanga imodoka ngo amafaranga turayisasira cyangwa birambabaza bazi ukuntu bangoje nka maramara banyumvaje nange gumamira maritiro bahekenya ngami none muhungu wanje ico nico gusa kije kiwa washavuye wavyimbye ushaka no guturika nyeka no mubora wabaso no kugonga ngo abandi bana bagukoje ngo dufise amahera ngo tugize humura ayo mahera ntuzi dufise nka mwana wanye yego koko nibaguhenze ayo mahera dufise ntuzi ko nayasigiye na papa wawe nayasigiye na papa wawe yoko nyeka tari papa nyeka nayasigiye na papa mugihe nayasigiye na papa wawe rero none hari kuki wifuza iki turanekera nanje nk'abandi banyeshuri ngo batekerera kweli ubu harekaza mwana wanje unda kuruga ku ishuri kugira uronke ubumenyi imikati ugenda umwe n'ivyayi by'amata ngo uhagaze hariya kandi ngo ubunoferezo ngo ndagutekere jewe mama wawe jewe ngo amafaranga ngo uzurajya hari ubunoferezo nange nishime nk'abandi banyeshuri none dufise amafaranga umva nawe uri kurakura ahubwo ico nobona mwana wanje ni wige iguheza amashuri mu gihe nje amahera nayasigaye na papa wawe nkamenya ingene ndayagera nkayakoresha sivyo nkabasumira kandi ntuburi vyujya ngaha aye rero reka hako no guha amafaranga twara hariya kurira hariya aye ahubwo reka nkore urazi ko amenda yabika kuri konti sivyo kutandaba genda vyumva hanyuma wewe ntubizi uko kazoza kiwandi ko nakaguhigiraga mwana ejo ni waheza amashuri wibaza ko uzoca tugumuronka akazi naka tuzogumuronka ayo mahera azonagufasha nzocama ndagohemwo makeyi uragira iki umutahe hanyuma udandaze reka kwishinga abo bana bagenda bagira ubunofere ntaco bizobagezaho nta namwe bizobageza we nzoguha umutahe urakora mu gihe ukirindiriye akazi ngo amahera yo kuguza uragenda kurira ku ishuri handi ivyo kurya biruzuye genda ku meza amasorora aruzuye ugende kurya uzobiheba ndiko ndakurondera akazoza jewe nawe ayo mahera uko uravuga ndagutekereremo niwige nawe uheze ukora akazi nawe uzoyaronke abana bubukwe kebakaye emwe nkunda mutekera amafaranga kandi ngaha muhira afungura wayica n'igipasa genda bungabunza itunga rya papa we yansigiye neza oya ewe ndubumiwe agashara subira ubwo mvugana n'umuntu wako turavugana nongere nitware ziga miliyoni 5 kuri konti Twenga Wige na Mr. Nzoba Twenga Wige na Mr. Nzoba Bema wicaye ngaho turacatiye ubwo bwa mwana wari kingana bwagende ku ishuri yitegura izi sana ade bwayi mari ade bwari baduhaye sama isiga minsi ngahe anagoncererwa ndazi onacererwaho bakakuntumano kubagira ibisiga mama Yukuciye ukebuka ndeba nkuko ugira unciremo nibere nanje kujya akazi by'iwanje oya naki mama ndiga bya bindi Imana kubwire byo mvuye kujiga na liseri ruko Imana liseri ahubwo bwa mwana urakomeye nimba wari seriye nani serieuse bandanye ugende ku ishuri
Ano musi muzontekera azagimana. nta n'umunsi n'uyu w'igitangano narakubwiye nikubwiye sindenzana nawe nibiguheze uyarondere uyakorere cyangwa ndagukungurize ko ndaguhama nawe urondere kazoza kiwawe kesi nasigaye ndabungabunga ibya so wawe ubwo umusubirishije mugabo wangana wewe Sana none makumubwira ngo windiriye ngo nzome imitahe ngo mpejeje kwiga ngo nzoye ndakoranga imitahe ngo mbere ka wa mwana ugenda kwishura akakumvugisha jewe andi mu mitwe ega je nije ndisohora nkongera nka mama wawe abase kandi akore umwe mutwe yawe ahantu uza gushika ufungu kandi ndakubwira ugacerewa wako kuntuma ndakubagira ibisiga musigara amahoro nawe ujana yandi mwana wanje shayi mwana wanje kweri ndabona kweri ibi ubu ngira nje ndamuha impanuro za buri mwanya twicaye muri sala umwanya wo kuraba amateleviziyo awuhebe ndabona agiye kumbana nawe umwana mahera ndamutekera ku ishuri ya sino wandi umuvyeyi gito vrama abanyeshure biwanye hisha oya marone ukuye kwishuri nambara amarone nawe uca wambara ayandi banza ukure mu marone mfata pake gahunda y'amafaranga cyambere ni egera ndimo ndakunda ahaga avuze ikibazo cy'amafaranga marire marire makwicara ukuntu ugira ukuntu imeze sibyo cyumona ukuntu mwira bafata nabi sibyo cewe urasanzwe mubizi ko mwaje hari kose ntabyutse yeyi wabone cyane Iwawe afisomera menshi. imbaye utabanga Ntagare niyo shati. umvize kugira ko ikombizi untegere kandi mushije mu muntu cyo kubimeze kibishaka mu telefone mama ushi mu telefone mubwire yuko mwafashe mubwire mu nzi izo nimero hakiri zana ategeye murabyumva amafaranga menshi nukuvuga ayo mafaranga akiyarungika sibyo turi bangahe umwe babiri batatu bane batanu batandatu kwanza je nta n'ingorane rifise uraga uratunganye ubwo munsi n'ikintu nibutse kuvuga murati mu kuvuga utelefone umuntu telefone Yohana ije gutera ubwo mu muntu ndangafite ijwi nyene yitira ubwoba Yohana turi hano zana ndamwizeye uyu niyo mpamvu uno ni wana psiyo nyuma none kuma mutira kajagara wewe kangahe 38 38 40 40 35 35 78 telefone fasta twibeshe dusanga ibyacamura ni mama ndi mama Nzoba mama Nzoba nitumuhamagare mama Nzoba Robero alo Yohana buryo umwana wawe twamushimuse ubu nyine turamufise kugira tumurekure bisabwa uzane miliyoni 2 ataruka umwana wawe turamwica manu kuri baranyishe Yohana nguyu ndi muvugane itaba hakiri kare faster baranyishe manu kuri kwimana reka amafaranga nibanyice agire bane mu kinogo anamboshe kwa nyakiri kare nanyarutse sha ngakubona afite agomba yarungike nyawe kanyaruka ataruko turamwica yakoma kwica umwana wanje ndaje amagara suma amajana imberere urabo arunga ikinoti yarutse zo noti kwanza aduhangahe umwe wese umuhangahe yakubwiye turabwabwanga mama oya ni amfunda yo kandawe ko hagiye kwaruka nyene biri seri
asigaye ngo nibiki kugira ngo amafaranga kwishuri ngo mpaka komeje kwiga ubu upfuye kumbe njya amafaranga inze ndajya n'abana ubwo rero no muzi rero ndara muri club no kujya kwishuri kuravuga ngo iki ubu nyine ajya kwishuri ha imboga mbere ziva mu nkono